Ndabaramukije mwese bakunzi b'imbonesha kure ndanabaha ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kuyaga kubijanye n'ingendo ibereye mu vyerekeye kugwanya ingwara ziva ku gufungura nabi. Mu mwaka wa 2016 hari kuwa mbere ndamukiza inama ya bose ishiramwe mpuzamakungu yarakoranye bashinga yuko ikiringo cyo kuva uyo mwaka nyene wa 2016 gushika muri 2025 coba ico gukora cyane mu ntumbero yo guhangana n'ingorane ishingiye ku ngwara ziva ku gufungura nabi. N'icegeranyo cishamwe OMS gitaho amagara y'abantu ku isi cyo muri 2022 kirerekana ko abana bagera ku miliyoni 149 n'ibihumbi 200 bari munsi y'imyaka 5. Ico gihe ngo bagaragaza ikibazo gishingiye ku gikuriro cabo unagereranye n'imyaka bari bafise, haba no mahangiro yerekeza ku iterambere ry'isi rirama kugeza muri 2030. Ingingo yayo igira kabiri irerekana yuko ari ngombwa ko buri wese yitwararika kubona mu muryango wiwe boronka ifunguro ibereye kandi ikwiriye. Ikingo cotuma abantu bose atawusigaye inyuma bashobora kwitegurira kazoza keza. Na hano mu Burundi leta ibicishije mu bushikiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida yarerekanye utwigo rutari duke tugamije kugwanya ingwara ziva ku gufungura nabi biciye mu migambi nka Pronianite warangutse kuva muri 2019 kugeza mu mwaka wa 2023. Eka n'iyindi rikiraranguka muri kino gihe twovuga nk'uwitwa Rera Ibikura uri kurashirwa mu ngiro. None rero iyo bavuze ngo gufungura nabi naho gufungura neza twotahura iki? Kugeza ubu ingwara ziterwa no gufungura nabi zoba zikivugwa, zoba ziva kuki? Mbega imiryango irafise ubushobozi bwo gufungura neza? Hari ivyo gukorwa kugira ngo abantu bahindure inyifato mu bijanye no gufungura neza? Hari inzitizi zoba ziri muri urwo rugamba rwo kugwanya ingwara ziva ku gufungura nabi? Ivyo abantu birimira vyo hani wacu vyoshobora guterera muri urwo rugamba? Imiti itandukanye yofashe kugira ngo izo ngwara ziranduranwe n'imizi hani wacu mu Burundi. Ibibazo rero hamwe n'ibindi nivyo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro aho turi kumwe n'abatumire bakaba ari abakurikira. Turi kumwe na Zeyimana Marigorete mama muco ku mutumba Bubezi muri komine ntara ya Kayanza. Turabaha ikaze mu kiganiro. Akoze kuduhiyo kaze. Egome. Turi kumwe kandi na Havyarimana Pascazi yahoze mu kigo ngarukira buzima muri komine Mwumba yo mu ntara ya Ngozi. Namwe twaramutse tubahe kaze. Murakoze kuduhiyo icyo kibanza ngaha twumvirize ibyo muri radio. Egome. Muri kino kiganiro turi kumwe kandi n'uwa Maria Cesaria akorera mu bijanye no guhingura amafu y'ubuyi yongereje mu ingaburo hariya muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi nyene. Kaze namwe mu kiganiro. Nanjye ndabaramukije amahoro y'Imana. Yego. Turi kumwe kandi na muganga Guillaume Ntawukuriryayo asanzwe yanonosoye ibijanye no gufungura neza ivyo bitanditse mu Gifaransa. Namwe tubahe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane kandi ndaramukije abariko badukurikirana kuri imbonesha kure buntu. Yego. Rero imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize iyi nkuru twatunganirijwe na mugenzi wacu Theobald Harimana kubijanye n'ingeso nziza, ingendo nziza kubijanye no gufungura neza, hanyuma tugaruke tubandanya. Indwara zo gufungura nabi mu ntara ya Kayanza ngo sagaseseshwa rumuri nkuko biri mu cegeranyo cakozwe n'ishira hamwe AVC mu mwaka wa 2024 aho berekana ko abana bangana n'ibice 4.8% bafise izo ndwara abakuze batarimwo. Nubwo biruko hariho twigoro turiko dukogwa na leta ifatikanije n'abafashanya bikorwa bayo mu migambi itandukanye. Bamwe mu bakorera mu bigo ngarukana buzima abo bita ba mama muco bashigikiwe n'ishira hamwe AVC bo muri komine Kayanza na komine Gahombo bavuga ko inyigisho zitangwa zijaye no gufungura neza zifasha cyane mu kugwanya izo ndwara. Turakora igikorwa cyo gupima abana dufatanije n'abajya baremesha kiyago. Hanyuma rero iyo dutoye abo bana badakwije ibiro duca tubajana mu bigo ngarukana buzima. Nukuvuga ico kigo ngarukana buzima iyo tubajanyemwo tuba tugiye kubigisha za nyigisho no kubafungurira. Bitangura ku itariki ya mbere tukamara imisi 12.
tugaca tubereka rero kimwe kimwe cyose akamaro gifise nimba ari kijumba kamubwira ati kini ntanga nguvu iki rero utegezwa kugivanga n'ibiharage ndema mubiri gashiramwe n'utuboga nsanganyangaburo nakamwa wakaronse tugenda turabereka mu gutegura kimwe kimwe cyose uko gikora n'ingene bazoza barabitegura. Ego izo nyigisho tubaha ziri n'akamaro kubera guhera tutanguye kuza dupima abana tubashira ku kigo ngarukana buzima abana ubunya turiho turapima dusanga dutora ibiharuro bikeyi kuvyo twatanguriyeko kubera inyigisho twabahaye n'ukuntu twagiye turabafungurira nyene abo twapimye tugatora. Uyu mutumba tubayeko twebwe wari umutumba ugwaje ingwara zo gufungura nabi ngira hafi ibice 95% by'abana byari bigwaye aho mbere twebwe twatanguye kugaburira abana turashika ku bice 65 by'abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi. Twaragerageje rero turigisha ingaburo ibereye aho rero uno munsi uno mutumba twowita uwakarorero. Abavyeyi baharonkera izo nyigisho bakavuga ko amagara y'ibibondo vyabo atera bameza kuruta. Ntibajya ibijumbu ntibabifungura ntibafungura ibiharage dutetse utuboga ntibaturya niyo badufunguye ntitwagirire amagara meza. Ariko mama Muco amaze kutwegera akatubwira ati nyabuna nimuzana abo bana byaratugiriye ingaruka nziza ubunya no kuri turashima. Ntiyarafise ubuzima bumeze neza kandi ntiyaravyimvye amatama ahubwo gusa ntiyaduga ku biro mugako kuva aho ngire ku mashiga ubunye ibiro byaraduze. No mu ntwaro barashima uwo mugambi aho mbere banawushigikira nkuko bivugwa n'umukuru w'umutumba Mikoni uri muri commune Gahombo ntukamazina Cyprien. Turazakira neza kandi n'abavyeyi barabyumva ko biramaze igihe hariho byabari bafungura nabi bigeze kugira ikigo ngaha bakabarunda twaronderera bakabaha n'intuze nimba kugira baze baje guteragira hama baze babigisha ukuntu bafungura neza. Turahimiza ko twabarira turi mu nama ukuntu byogenda nk'abavyeyi bafise nk'abana kazarundira utuntu tw'imboga tushobora gufasha wa mwana nabo nyene bafashwe mu mugongo tukabona yuko ibintu byogenda nka leta hari tereremwe nk'uko natwebwe ku mutumba deza tukabigenza tugasaba ko kumbure hari ubushobozi bwoboneka bufasha byabafashe umugambi utera imbere. Kubwujejwe igisata kijanye n'ingaburo ibereye isuku n'isukura mu ishirahamwe AVSI Nyanduye Gilerme avuga ko mu gufungura iyo udakwiza ivy'umubiri ushaka izo ndwara zica zigufata izo nazo zikagira ingaruka mbi ku magara ku iterambere ry'ingo n'iry'igihugu. Ugufungura nabi nukudakwiza ivyo umubiri ukeneye. Mu bisanzwe umubiri urafise urugero utegerezwa kuronka. Mu gihe rero atariko arabironka ku rugero umubiri wiwe ubisaba muri ico gihe aca agwara za ngwara zo gufungura nabi. Agasaba bene gihugu muri rusangi kwama bihereza ingaburo ibereye irimo ya migwi itatu yose. Ndabibukije ubwa mbere hoho ingaburo ibereye ibigizwe ubwa mbere n'imfungurwa ndema mubiri n'imfungurwa ntanga nguvu hamwe n'imfungurwa nsanganyangaburo. Ivyo navyo kubera ko umuntu wari we wese arakeneye kugira inguvu. Mukamenya ko uruhara rw'umwe wese ari ntangere mu kurwanya izo ndwara kuko zizingamika iterambere ry'igihugu. Arakoze mugenzi wacu Theobald Harerimana. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina. Ikibazo ca mbere ndacerekeze ku muhinga mu bijanye no gufungura neza. Burya iyo bavuze ngo ifungura ibereye umuntu yokumva iki muri make? Murakoze cyane kuri ico kibazo mutubajije. Iyo bavuze ngo ifunguro ribereye canke se imfungurwa zibereye umubiri w'umuntu, mu bisanzwe murazi yuko imfunguro aha bavuze ibifungurwa abakera bari barayamaze bati amagara aramigwa kugira umubiri w'umuntu ubeho neza agira amagara meza nuko aba yafunguye ibikwiye no kuvuga ko
dufatiye ko umubiri ukeneye imigwi 3 y'imfungurwa no kuvuga ntanganguvu, nsanganyangaburo na ndemamubiri. Ndemamubiri rero ni ituma umuntu abaho, ibice by'umubiri bigakura, bigagenda haba amahinduka. Murabona ko umuntu ava mu bwana agakura akarinda saza. Ntagiye rero kure y'ikiganiro turimo, reka tuje ku bana, abana batoyi bari munsi y'imyaka 5. Umwana rero kugira aronke ifungurwa, ico twavuze karonka ifunguro ribereye nuko abaronka ivy'umubiri wiwe ukenewe kugira ngo umwana akure neza mu gihagararo no mu bwenge. Ivyo rero bikaba bigizwe na ya migwi 3 mikuru ariyo ndemamubiri, ntanganguvu na nsanganyangaburo. Umwana raronka ibikwiye araheza kibonekeza mu gikuriro, agakura neza haba mu gihagararo no mu bwenge, kandi bikamurinda n'ingwara za hato na hato ziheza zikamudindiza iyo atabikwije. Ifunguro rero ribereye nicyo twogeza kuvuga mu majambo make kugira ngo abantu badukurikirana babyumve. Reka dutere intambwe gatoya. Birashika ko umuntu tuko tuvuga abana agera ku rwego gusinzikara kubera gufungura nabi, biba vyagenze gute? Hajya mu mubiri biba biko bigenda gute? Muravuze cyo gukura, hari igihe vyanka akura, hari igihe kumbure amagara nyene yanka n'izindi ngwara zikatsinda zikaziramo, biba biriko bigenda gute? Murakoze cyane. Navuze yuko burya umubiri w'umuntu kugira ngo umuntu abeho arakenewe ibyo dufungura nibyo bitwubaka, nivyo bitugira. Abana rero no muce w'abantu twovuga yuko ufise amagara make ubangamirwa cyane. Abana batoyi baba bagikeneye gukura. Urabona umwana uko avuka ngana, akavukana ibiro 3 4, hirya yeje nyuma y'amezi 5 kamubona afise ibiro 7 10, akiga gatambuka. Urabona uko mwana abakeneye gukura ni nako umubiri wiwe ubukeneye vya bindi umugaburira, ni nk'ibikoresho canke biza kumwubaka. Umwana rero hanini none ko uko akura arakenera ubwa mbereho ndemamubiri, kuko ndemamubiri nizo imwubaka, niyo yubaka icyo twokwita hariho uduce turemangingo tugize umubiri wa muntu, tugize rero umwana kugira kure. Umwana rero iyo adafungura imfungurwa zikwiye, bya bice vya bindi vyankenegwa umubiri we wari ukenewe kugira akure neza ku rugero rukwiye, aratangura ukabona yuko yadigiye, kubera yuko kugira kure, kugira abeho neza nuko abafise ibiva hanze by'umuntu amufungurira. Iyo rero bidakwiye umwana ntakura neza. Ni hamwe uzosanga umwana w'imyaka 3 canke w'imyaka 5 ukibaza ko afise umwaka umwe n'inusu, afise umwaka umwe. Hanyuma mu mubiri w'umuntu, mubiri wiwe rero kubera ko bya bice bya bice twaturemangingo tutaronka ibikwiye, haba muri ndemamubiri, haba muri ntanganguvu, haba muri nsanganyangaburo. Ahanza gufatira ku mwana cyane cyane, kenshi mbanza gufatira ko abana bakenera cyane cyane ndemamubiri. Ntibaba baragira gukora ibikorwa bibatwara ingufu cyane, ariko barakenera ndemamubiri kugira umubiri wabo ukure mu gihagararo. Uko agenda akura ni nako abakeneye vyinshi muri ndemamubiri. Ndemamubiri rero sinzi ko monyemerera kugira ngo tuza kuhashaka tuzivugiza arizo ndemamubiri. Mu kinyamazuba babona amaproteine. Ndemamubiri rero ziva mu ahiwacu bikunda kuboneka, hariho ibiharage. Ibi ni ibintu biboneka hose. Hariho soya, harimo ndemamubiri, nivyo twakwita yuko ari byo bifungwa bigwiriye ngaho iwacu cyane, bikunda kuboneka ahantu hose ubisanga. Ibi ni biva mu bitego. Hariho rero ndemamubiri iva mu byo tworora, inyama z'amatungo abantu boroye, hariho amagi, hariho amata, hariho izo ndagara canke amafi, byose nishobora kuboneka ngaho iwacu.
ni ukuvuga yuko aho rero nibyo navuze, ariko imbere yo gusimbiza gatoyi ni uko nk'umwana w'ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, wewe byinshi abikura mu maberebere ya mama wiwe. Yari umwana yonka imbere y'amezi 6, umwana abikura ku muvyeyi wiwe, mu gihe umuvyeyi nawe afungura ibikwiye, kumwe ndavuze nawe ateza kuronka bya bindi by'imigwi 3. Iyo umwana rero amaze kurenza amezi 6 yaronse neza, nta ngorane kenshi uzosanga umwana abafise, mu gihe umuvyeyi nawe yafunguye ibikwiye, afite amagara meza, akaba mwonsa amaberebere akwiye, icyo gihe imbere y'amezi 6 abana uzosanga atangurane bafise. Ariko iyo atanguye kurenza amezi 6, ni ukuvuga ko amaberebere y'umuvyeyi ntaba agikwiye kumuronsa ibyankenegwa kugira abandanye akura neza. Niho rero haca hasabwa yuko dutangura kwigisha abavyeyi, batangura kumuha utwafungura. Muri utwo rero bamuhafungura cankanywa, niho rero abavyeyi bakwiye kugaba bakamenya yuko ivyo bamuha bikurikije ya migwi 3. Ni ukuvuga bakibanda kuri za ndemamubiri bimwe navuze, ya mata, ya magi, za nyama, bivanye n'ibyo umuntu ashobora kuronka. Hanyuma rero ntibibagire kandi nyine na ntanganguvu, harimwo ibyo usanga kenshi hano umwana w'amezi 7 ntaba aragera kure, mugabo muri ntanganguvu urashaka kumuha ubuyi twakuye muri bya binyantete dufise n'iwacu, ifu ibigori, y'ingano, y'amasaka, yose babirimo. Hama rero nasanganyangaburo ariko twatwamwa, twatuboga, kugira umubiri uronke ibyankenerwa bikwiye byose. Icyo gihe umwana ucumubonera mu gikuriro kwakura neza, haba mu gihagararo, eka mbere no mu bwenge, uko agenda atera imbere mu bwenge, birafatiye ku kuntu yafunguye neza. Iyo rero atabironse muti habiki, iyo atabironse cya gikuriro ciza aragitakaza, ntaduza ibiro mu rurimi abantu botumvamo. Ushobora no kuvyibonera ugasanga umwana amaze amezi 3 ibiro bitavaho biri, cyane n'uwari afise ibiro byinshi byiza bigatangura no gukoroka. Mu nyuma rero iyo atanguye kudutaduza ibiro, umva aratanguye kwa kudigira, kwa kugwingira, umwana ugasanga yaragwingiye. Iyo rero bibandanije bikabirebire, ni hamwe uzosanga rero yavyimvye amatama, hajemwo za kwashi n'izindi, akavyimba amatama, imishatsi igahishira ko bataza kuhashika. Hanini nico novuga muri make. Ego hariho uwo turi kumwe, Pascazia, umuvyeyi yahoze muri ico kigo, ivyo bigo ngarukira buzima. Utubwire wewe kugira urinde uja hariya mu kigo, hari ibimenyetso wari wabonye ku mwana ukavuga ati yose ikintu kitagenda neza? Ibimenyetso nabonye ku mwana wanje, namuhaye ibere ageze gufungura, aho kuduga yatera asubira inyuma, gukura bikanka, nkagenda kwa muganga ku mavuriro atandukanye bakabura ikintu agwaye. Mugabo bishitse baza gupima ikigo, tukagenda aho abandi bari, baratwigishije ukuntu duteka utuntu nyene twa miranje, mwana baramugaburira, baraduha ubuyi. Imisi 12 yari yarose kamitende nyene ubunye, rero umwana ameze neza. Nagiye afise imyaka 3 afise 7, mugabo afise imyaka 5 afise 15. Aho ni sawa? Ni sawa n'ukuri sindidoga, ahubwo baragahora baraza nyene kutwigisha, kuko n'ubu umwana ameze neza n'ukuri. Ngorane nimwe mbona afise, ntaraja mu kigo ntiyanaga ibiharage, yaratoranya. Namuhigije mu kigo cy'agatankiyo, ikintu yashaka kurya, ashaka kurya umuceri wonyene. Ndamuhaye utuboga twisomba akarya, mugize n'imboga zose ntiyarya, mugabo nta kintu na kimwe atarya. Mugabo yaratoranya ico gihe? Ego yaratoranya, ntavyibushe gose, mugabo ndabona nyene ko yahinduye n'agasura asa neza. Yego. Pasi yoza ko hajya mu kibani wanyu abantu bafite amakuru ku bijanye n'izi ngwara zo gufungura nabi? Amakuru baba basuzugura babirimo, yuko bashaka kumenya ati umwana wanje aragwaye cyane ntagwaye, ko hari habo tubona badakura, kazuma ico gihe ibiro ntibiduga, nta gikuriro, hanyuma kubera ntatabaze ati amujane kwa muganga. Abantu nyene bamwe
barashobora kuza no kubapima bakavuga ngo twe ntituja ngo kubera mu kigo nta kamaro hafise mugaje nkanje nagikoze nk'umuntu boza kubwira ati umwana wawe twamupimye cyamutora babwira ati garukirayo urambe kuko hameze neza ko nagiye nari nabanje kuhanga bambwira ngo mugiye muri kwaje muganda avuga ati je bizanka nigiriye kugira ndaho umwana wanje hagira ubuzima murembo nari sawa no bazobibwira akavuga ati ntajaye ahubwo nzomuhimiriza ashike yarabe kugira no azagira iryo azobwira abandi amikoro yarameze neza ico gihe umwana ameze ni wanje je nabona afungura nyene neza muga gusa nta bintu bimwe numvise basiguye naronka basi abarundi bavuga ngo kiraza kuvuga ivyo wariye mugabo ufatiye nko navuse ko babigisha mu bijya bigo n'ukuntu muteka ufatiye ukuntu wateka ubona arico kimwe n'ivyo babigisha oya siko nabiteka dushingira intahe none jewe ntezi ibiharage n'imboga nashira ukwavyo imboga ukwavyo ibiharage n'imboga ukwavyo byabijumpu nkabiteka ukwavyo ubwo ukuntu batwigishije dufatanye ne tugateka miranje ibiharage ibiraya ibitoke imboga ibishayoti hama vyasha tukavangura dusizemwe amavuta acha tugaburira abana bimwe byo kubiriza nka kumwe wacu atabyo twagize ngo turakaranze nabonye harimo inyungu ndende biroroshe kumenyera ko umuntu atariko yahoze ateka ego je byaranyoroheye rero ati inteko ni shasha kweri Jesse ni shasha kandi rafise akamaro karekare ego kazi tusuye kwa muganga gatoya muganga izi ngwara zo gufungura nabi ariko vy'ukuri ubu ziracibonekeza ngira nico gituma abantu batijukira ivyo ngira nuko atangira abana ntibagifungura nabo izo ngwara ziribonekeza kuko nka twebwe dukorera mu bitaro kenshi badushikira novuga amazi yarenze inkombe nk'abo bana usanga badaduza ibiro bagwingirira mu mihana bariho kandi baruzuye utagiye mu mihana mu kibano ngo bashwabure bapime ntabubona ariko rero twebwe turababona n'abaza kutwitura ku zindi ngwara zitandukanye kandi umubyeyi akazana umwana aje kumuvuza ingwara runaka mugaca mumutora ko asanzwe afise ingorane yo gufungura nabi ku mwana yafunguye nabi izo ngwara rero ziribonekeza cane kubera burya kenshi nk'uko uwo mupfasoni abivuze atari umuvyeyi abonye yuko umwana wiwe amazi yarenze inkombe yatangurika kugufungura yatanguye guhishira imishatsi kenshi ntibemera kuza gusuzumisha abana babo kubera nk'uko mwabivuze mu mwanya uheze mu mico y'ikirundi ubwiye umuntu ko umwana wiwe umengo yagwaye ingwara yo gufungura nabi abona ko umengo uramusuzuguye akabonamo agakengere ibintu byinshi abona ko umengo uramukengereye ariko kandi ntubumukengereye umuntu arashobora kubigira ibintu byo gufungura bya bindi twavuze akaba bifise ariko asanga bitanga nabi ntamenye ingenda bigaburira umwana wiwe izo ngwara rero nukuri ziriho ntavuga ko zidahari birumvikana yuko kwaba mama mucongera ngo uwo mupira uri mu kibuga iwanyu yego mufise akazi gakomeye reka tuje kwa Goreta tubwire biko bigenda gute ikorwa kigenda gute hagiye ubwezi mutuye hajya mu yego twebwe hajya dutuye mu kibano iwacu ibubetse canke nko mu kombine ya Kayanza yose yagutse twebwe uno munsi nk'abamama muco twaronse igikorwa gikomeye cyane igikorwa cyo kwitanga ngira cyo kwihebera n'abandi kuko mu kibano iwacu mu Kayanza uwo mutumba ntuye ko wabubezi abana baragwaye ku rugero rurengeje aho abana bagera ku 60% bari bagwaye ingwara gufungura nabi ku mutumba hama icyo twakoze twaciye dufata ingingo y'ingene dushobora guhindura mu kibano ubwa mbere hoho duca dufata ya migwi ya ba bantu bafise abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi duca turakorana n'intwaro turagerageza kurondera ingene iyo ngwara twoyituza tumaze kurondera ingene twoyituza twakorana n'ikigo Avisi twariko hakora ishyirahamwe tubeho neza tumaze gukorana twaciye dutangura gutoza imfungurwa tumaze gutangura gutoza imfungurwa twabanje kuzituma babavyeyi bagwaje babana
duca turabona umwe wese uruhara afise n'inguvu afise. Niho twasaba rero intererano mu kibano, kuko twaciye twasanga bamwe ataho babikura, usanga bamwe ari nk'abantu babaye ngaho bapanze batagira aho babaye, batagira amatongo, yaraheze amatongo yabo. Cha tuvuga tuti rero abana babo baragwaye hejuru y'ukutamenya, hejuru y'ubukene, ibintu bibi nibyo twasanze byari byononye uwo mutumba. Tukatoza rero ifungurwa, za mfungurwa tukazitoza, tukaziteka, tukazihingura, tugafata ibiharage, imboga, ibiraya cyangwa imyumbati tukabiteka, kuko ababyeyi baza batubwira ngo umwana wanje ntagiki. Turababwira tuti rero umwana rero mumaze kubona ko atagiki kintu, muragitekana na kirya mubona kunze, hanyuma mukagisya, hanyuma gushika hadasubira kubona umwuga n'umwe. Nimba ari giharage ntasubira kubona ko ari giharage, ntasubira kubona ko ari uruboga, ntasubira kubona ko ari kijungu canke igitoke cyangwa umwumbati. Tukakikora uko rero. Ubu rero abana barakize. Abana barakize, baraza kutushimira nk'abamama muco, bakaza kutuvyinira, kutuvomera amazi nk'umumama muco, kuko hagezaho igikorwa nyene urumva ko abantu bari abantu benshi. Turashira mu gikorwa cy'iwacu nakwe cyo kwitanga mu ngi wacu, turashira mu gikorwa cy'urukundo cyo kwitanga. Ubu rero twarabigishije rero abavyeyi ingene bategura ifungurwa. Twaratumye n'abase b'ibibondo baraza kuramwe dutegura izo fungurwa, base baraza kurabereka ingene bateka, turabigisha ingene bashobora kugira umubano mwiza mu nzu, kuko twasanze no mu kibano umugabo n'umugore babanye nabi, ingaruka mbi zigaruka ku mwana. Umugabo n'umugore yarashwe bashwana, uwo munsi umugabo ntiyibuka gusumira umwana. Ico yacakora acagenda akinywera icupa, akajya akanyama hariya, akica yitahira hitaryama. Babana nabo rero basinziriye, babana bagaca bagwingira bakagwara yangwara gufungura nabi. Ubu rero twarabigishije, usanga twarabigishije kuri mu turima tw'igikoni, turabigisha kurima amatongo yabo nyene uko ari abahafise. Ubu rero hageze ku buhinga bw'ingene tubereka n'ingene bakora ubuyi. Kuvuga turafata nko ku kijanye n'ubuyi, tugafata ifu y'ibigori n'ifu y'isoya n'ifu y'ingano n'ifu y'indagara n'ifu y'irengarenga, tugacanga. Turafata igarama 55 z'ifu y'ibigori, tugafata igarama 25 z'ifu y'isoya, tugafata igarama 60 z'ifu y'indagara, tugafata igarama 40 z'ifu y'irengarenga, tugacanga. Tugaca dukorera ubuyi abana bakabunwa babonezererewe. Abana nyene mu batagase ntiworaba, abana bacu basa neza, basa neza. Mbere sinishimye nejo twaratewe iteka ku mutumba iwacu, ku mutumba wa Bubezi, baratugendera turi bari kumwe n'intumwa ya Buramatari n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Kayanza. Baratugendera ko bari baraduhaye n'imbuto, turahaba abantu bose ko twarabashize no mu migwi yo kuziganya no kuguranana. Ubu barakora n'utugambi duto duto two kwiyungunganya kugira abana babo baze baragira amagara meza. Yego babihambaye muri ko kivi n'ubwo urugamba rukirire urugamba ku kivi turabandanya. Yego kataza gusubira kumbure twiganira bitari bike nusuvuze byinshi kandi by'akamaro. Tuje hariya muri ya koperative ihingura amafu ari mu Mingaburo kwa Cezariya, mutubwire mweho mwatangwe gute, igikorwa caje gute, uyu munsi mugejeje? Natwebwe twatanguye mu mwaka wa 2017, twaje tuva mu mpuze ku mitumba itandukanye twegeranijwe na Care International, duhurikira muri koperative yo bita Covapaf. Duhingura amafu atandukanye y'ubugari n'ubuyi, tukabudandaza abenegihugu bakabugura. Hanyuma twabandanyije dukora uko nyene, hanyuma haza PAM, ishyirahamwe rya PAM mu mwaka wa 2019. Iyo PAM isanzwe ikorana na UNIFAM na UNICEF, baraduha ibikoresho byinshi bitandukanye
hamwe n'ifu y'ingaburo yo kongera muri ya mafu dusanzwe duhingura. Twanajya tubikora uko nyene dushiramo za ngaburo tugurisha. Mugabo hambavu y'intuze y'ibyo dusanzwe duhingura n'abene igihugu mu bice bitandukanye, ababanyi mu maprovinsi atandukanye barazana ibintu byabo hajyanye ku mwero w'ibigori tukabagirira, tukabahingurira za ntete bazanye zabo tukazishyiramo na za ngaburo. Ego kandi turabona yuko umenga birafite akamaro cyane kuri ubwo buyi, ko nk'ubwo buyi twe dusanzwe duhingura butangura kunywa ku mwana afise amezi 6, wa mwana batanguye kurya kuduga kuba ari bo bose, kandi ukaba ufise akamaro cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5 no ku badamu bibungenzi. Ego ibyo muhingura ni byo murima murarangura bimeze gute? Twebwe ibyo duhingura bimwe tubigurira amakoperative, ibindi tubigurira abene igihugu baba babirimye, natwe mu banywanya babifise bavyimbuye turabagurira. Ico gihe iyo bibuze rero tubirondera ku masoko yose ahari kugira ngo tubironke tubandanye guhingura ya mafu na bwabuye. Ego uvuze ngo abene igihugu barabihurumbira ayo mafu, akabijya kayo nakahe ko muri n'ahandi batandaza amafu y'ubuyi cyane umuntu ashaka kujyamo agatsima? Twebwe amafu yacu cyane cyane barayahumbira cyane kubera usanga ahinguye neza, n'ibyuma dukoresha ni iby'isuku, abafite isuku cyane. Kandi ikindi naco bahurumbira cyane kubera ayandi mantuze, ayo mafu uvuze badanaza ku yandi mantuze, ku yandi masoko ntaba yongerejwemo ingaburo nk'uko twe tubigira. Twumva ko twatewe iteka tukaronka niyo ngaburo yo kongerezamo, ico gituma abene igihugu baca bihumbira cyane kugira ngo baronke bya byunyunyu biri muri za ngaburo y'amavitamine abandi batabashizemo. Ego tugasaka twe kwa mama Muco hano Goreti, navuze ko muhingura ubuyi harimo n'imboga, jebye imboga n'ubwame ndavyumvise. Ubuyi bwo mu mboga? Ego kuvuga imboga baradusoroma kuzanikira ahantu hatagira izuba, maze kuzishira ahantu hatagira izuba ukazura zikurikirana zikumiraho, hama zimaze kumira mu nzu ahantu haba hariho isuku tuba twazanikiye zironze, tukazihura, tumaze kuzihura zikavamwo agafu kiyunguruye neza, hama rero tukakora ubwo buyi. Kandi rero ubwo buyi mbaye nk'uwunganira uwo kibazo yavuze, inyishu yatanze igaruka n'iwanje, tutanga ubwo buyi dufatiye ku bana, ni kuvuga kuva ku mwana w'amezi 6 gushika ku mezi 8 turafise urugero tumugaburira ubwo buyi. Kuva ku mezi 9 gushika ku mezi 11 nawe nyene turafise urugero tumugaburira ku buyi. Kuva ku mezi 13 gushika ku 28 turafise ku 18 turafise ukundi ku muntu nyene tumugaburira ku rugero rwiwe, tufise udusahani tubagaburira ko turi kwibiharuro n'imirongo icapye ukuntu umwe wese urugero ashobora gufungura uko rungana. Hama rero urumva ko izo mboga arizo twirimira, ibigori nibyo twirimira, isoya nizo twirimira, ingano nizo twirimira. Ico tutaba dufise muri uwo mwanya turagisuma kubaba babifise, mugabo kugira tubone yuko ya magara y'abana babayeho neza. Ego muga twokwemeza ko ibi bintu twirimira, kuko hari igihe bavuga ati ikibazo c'amikoro kirahari n'iki, ukamengo byose ntitubisuma. Ibyo twirimira bishaka gufasha kugira ngo abantu barinda abana babize ingwara zo gufungura nabi, kwisi y'Uburundi ramera. Ndashobora kuvyemeza kuko burya mama Muco yavuze yuko mu byo babonye bishobora gutera ingwara zo gufungura nabi. Yavuze ko hari abana basanga bava mu miryango ikenye badafise aho barima. Yavuze kandi ikibazo cyo kutamenya c'abantu batamenya.
burya ibyo tumaze icyo novuga uravye ivyo bakoresheje imbere yuko nza kuvuga nk'ivy'umuhinga ivyo aba mama muca avuze n'ujya mupfasoni bahingura ivy'amafu uwumvise ibikoresho bakoresheje mu kugwanya no mu kuvura abana bari bamaze gusinzikara urumva ko byose ibyo bakoresheje ibifungwa bakoresheje n'ibifungwa bisanzwe biboneka ngaho iwacu ibyo rero nimba kuko ndabivuze hatari hababigerageje abatwumviza bakavuga bati ujya muntu ariko arashikuza akarorero urumva sinja kure inyishu yo bayitanze kuko ibyo bakoresheje mu kuvura abana bari bamaze kugaragaza ibimenyetso by'izo ndwara zo gufungura nabi byose nibyo ngaho irengarenga isi y'u Burundi iramera irengarenga turafise imvura n'ubudafise imvura yovomera no muci ibyo ntavuga ngo ntiziboneka ivyo bigori izo ngano ivyo biharage izo soya ivyo ari byo byose n'ibyo kimwe cyobura umuntu yogisuma kandi burya mu byo tumaze kubona jewe naho atabyirwa ndakora abana benshi bagwara indwara zo gufungura nabi si uko imiryango yabo ibikenye si uko imiryango yabo ibibuza ibyo ifungurira abana babo oya ahubwo nicyo nokwita turafise umuco w'ingene tubaho mu miryango igituma ndabivuga ni kubera iki muze murabe na mama muco baze bamfashe ni gake uzosanga umwana w'imfura mu muryango agwara iyo ndwara kubera umwana yakivuka ari w'imfura umumama n'umupapa bo mwana bakimuharaye bakimwitaho mugabo bamaze gushika muri 4 muri 5 murabona ukuntu dufungura mu miryango iwacu duteka inkono imwe iza kujyako umugabo yavuye ku kabare yanyoye yariye brochette 5 umwana yiga muri w'imyaka 15 umusore w'imyaka 40 yo mu muryango umukenyezi yibungenze kumanuka gushaka kuri wa mwana w'amezi 7 twese duteka inkono imwe tukabagaburira kuri ya nkono kandi abo bose badakeneye bimwe ibyo ndabivuga kubera iki urumva ko mama muco yavuze ati mu buyi dukora umwana w'amezi 7 turafite ugira tumuha umwaka turafite ugira tumuha uw'imyaka turafite ugira tumuha ibi bigaragaza yuko uko ibyo umuntu akenera bigenda biriyongera bivanye nuko ariko arakora natwe rero tusanga iki mu miryango iwacu dukubita inkono imwe iyo jewe nja kujyako gushika ku mwana wanje w'imyaka 5-3 niyaza kujyako nicyo gituma uzosanga ufise amagara makeyi wa undi wa mwana mutoyi kenshi nibo baca babigwamo ibintu rero birahari igikuru no kwigishwa bakamenya bati uyu mwana wacu w'imyaka 2 arakwiye kwitabwaho gusumba n'ibyo akenera gusumba wa musore w'imyaka 15 cyangwa wa mwana w'imyaka 20 kuko nabo ego nabo nyene barabikene sabu guhebwa mugabo ni bari bamenye yuko uwo muco w'abana batoye urakarigwa kenshi rero uzosanga mu muryango kubera ibikorwa umuvyeyi afite abana 5-4 araterera akaca yigera agasigana na bakuru biwe umwana ntarera ubundi ugasanga rero baribagirwa usanga abana batoyi babigendeyemo wa muvyeyi rero nawe kuko abana kandi ibigega vyuzuye umubwiye yuko abana we yagoye ngo gufungwa nawe kandi abone ibigega vyuzuye ibiharage biruzuye imifuko ibigori biruzuye byose inkoko ziratembera amajyara yafise irengarenga inyuma y'urugo biruzuye wabimubwira agavuga turasuzugurana kubera iki ni kwa kutamenya ibintu rero no kuvyemeza neza 100% ibyo twirimira ngaho iwacu byoshobora kudufasha kugwanya izo ndwara zo gufungura nabi habuze gusa inyigisho no guhindura ingendo mu miryango yego tusuye kwa pasi yego ubu bigo agifisa abana bangahe 3 ibyo muganga avuze nivyo ngo uko wafungura kuntu wafungurira ugifise wa mbere warawaye nawe yari wakangara wa gatatu bumva ko ari byo yego
none nk'ubu ivyo mama muco mukanza yavuze ifu imboga misi yose murafungura imboga imboga nyene zabonetse turazirya mu gazi imisi yose oya nagira mwaraziteye bari baduhaye amasho twarateye mugaya yarahetse ubu hari imikubi n'isombe amasho yarahetse irengarenga nazo kubera twari twaziteye ku myaba twaraziranduye tuhatera ibiraya uturima tw'igikoni mwe ntimutugira hajya iwanyu Karungu uturima tw'igikoni je nkanje ninjiye mw'ishirahamwe vuba nawo ndaronka akanyigisha ngo ndakubake oya mugabo urumva ko gakenewe rwose rwose kubwo nyene no guca negera abamama muco tubana natwe bakatwubakira kuko ntibigerwa amakanga capacity mbega umwana wanje azohava asubira gusubirwa igihe kimwe agware wewe wumva vyo bimeze gute ubu nyene ndamwitwararikanye n'ubuzima ni neza ivyo nyene uwo onyavuze yuko umwana ushobora kumubwira ati mukuru uragaburira abandi arashobora nyene no kurya mbere wakamutera n'utuntu mu ntoke kaca usanga wa mwana yasubiye inyuma kumva z'ukuntu nyene umwana mukuru namutonye batitaho bisaba ko abavyariswe tubungabunga utwana dutonye yego baravuga kandi yuko nyene n'amikoro mu miryango nane ashobora gutuma umuntu usanga atari arafungurira neza umwana ngabo ngo bashi babiza amashirahamwe ntibaja mu mishirahamwe ndimwo urimo ubona hari cyahindutse nabe nitwe dufaranga ari twuguranye ushaka kutugurana n'umugambi mugabo wo kuyeba kabatingira ngo rero mwirige umwana ubu nyene ndabona ikintu cyahindutse kubera nk'amahera naho ransaba nk'umugabo tumwana akeneye akantu ndagenda mishirahamwe nkayasaba mba ndangura ibitoke cyane nkarangura ivoka hakazogera ko njana inyungu nasigara nyonza ndakoresha utuntu nyene keneye guha umwana birumvikana n'urugamba rwo guhozako hanyuma hariya muri ya koperative bibaza ngo ni Covapafe mwebwe murabonamwe mubabashorera murabonamwe abahoze nko mu bigo ngarukirabuzima baba barimo yego baba barimo kwacu usanga nyine abana bameze neza bafite ubuzima bumeze neza yego barigishije umva barahinduye ivyiyumviro yego ni kubera ko bumva vuze ati amafaranga turayakoresha mugahe abandi navuga ati faranga ndaritoye ni ry'akagambi kandi ryo buragacupa yego kandi akabirya gahari burya iminsi yose nkuba abantu hora bakunda kugurira ubuye ahandi hantu bakaza kubugurira muri Covapafe burya umwana yangoye wibwo muri Covapafe ugasura ku ubundi buye bw'ahandi hantu aguze ntashobora kubonga kuko ati nkeneye bwawe bw'ahandi nibwo buryoshe burimo kanovera yego ntimuzimba Isanzwe icyo ni 600 bivaye n'ukuntu ibihe bimeze ubona ko ibintu byazimbye isoya umuceri ibintu byose birazimbye yego niho kiki kimeze uduga cyane bikamanuka sa niho ikimwe byo ko birashika kuko urazi ko ibinyankete biduze nawe uraduze kuko n'ibikoresho utekeramo byose usanga ubizi byose byaraduze ubu unye yego nico gituma cyo usanga nubwo wowe buhagaze kuri ayo mahera yego muri kajya kazi kanyu ndafite hari nkuru dandaza jewe n'urudandazwa rega yego ntangorane mubona mu kimwe navuga cyo kugira kuronka ivyo muhingura kuronka ivyo muhingura ni murapa nk'igeme natwe tuzogira n'imirima yacu nihe mwokunguka kurangura no kuri mu bisanzwe biri mu nteguro yuko nuko gusa nyine biguma bigorana twokwirima uyu murima wacu nimba ari ibigori kuko ibyo duhingura byinshi n'ibirimwa ngaha mu Burundi ari ibigori ari izo soya tukavyirimira hamwe naho byoshika basi byo twarimye bigahera tukarangura ibindi mugabo twaririmira nabyo biri mu migambi kwera yego reka tuze kwa muganga mbere nayo kibaza bawe mugabo numva no kibaza muganga iryangaburo bashiramo iryangaburo mushiramo mwebwe nagambaze izi ngaburo shemo zongereza zo kongereza ibirimo nyene muri burya buye zikora gute nabyo ni biterwa n'ubundi buhinga bimeze gute mu bisanzwe ibyo nyene bakora uwo mugambi canke uburyo bwo gushobora gufata ibifungurwa canke ibintu usanzwe ufise ukagira ibyo wongeramwo biciye mu baravyigishijwe ni novuga ko ari intumbero yafashwe kandi singaha gusa bikorwa ni ibintu vyemewe
kubera ko barabonye yuko urashobora kubigira ukaba ubifise bisanzaye muri murima mugabo ingene ubicanga n'ingene ubifungura ingene ubiteka ugasanga hariho ibyo wirengagiza kandi bifise akamaro niho rero baca bafata rero nk'ayo mafu y'ubuyi bakagira ingaburo bongeramo byo ziratandukanye bivanye n'ubushaka kuzobiha zobifungura kenshi rero dufatire ku bana batoyi ndazi nk'uko yabivuze ati twebwe ibyo dukora umwana atangura nifu dukora kuva ku mwana amaze kukwiza amezi 6 ni ukuvuga zijya ngaburo babaha bashiramo biba bivanye n'intungamubiri canke intungamubiri bashaka ko abo bana bazoronka babona ko bigoye kuronka ku rugero rukwiye mu gihe borekera abavyeyi ngo abari bwo babahe bwabo ni kuvuga nimba ari ubuyi kenshi umuvyeyi uzosanga amuhaye ubuyi bw'amasaka canke bw'ingano ukazosanga umuvyeyi naho yoza kubicanga ntamenya urugero abicangako aza kubishiramwo bivanye n'urugero rw'umwana bivanye n'umwana azobiha kuko nk'ubu mfate ko akaroka mama muco yavuze ati twebwe ubuyi bwacu yatubwiye ibyo bacanga ati mugabo bivanye n'imyaka umwana agezeko n'amezi agezeko turafite urugero tumuha naba rero nibaza yuko ababibigishije numvise amashirahamwe yadondaguye babigishije numvise yuko n'abantu babigishije iby'ukuri kiretse batobicanga ndizera yuko babicanga neza zijya ngaburo rero kenshi ibyo bongeramwo uzosanga kenshi ari nka kibya byunyunyu byo kongera amaraso ku bana biba ari ivyunyunyu kenshi zijya ngaburo bongeramwo nisanganyangaburo mugabe biba yahinguwe ukundi kubera yuko muri sanganyangaburo harimo za mboga hakabamwo ivyamwa navyo burya biratandukanye urabona ivyamwa dufate nk'ini wacu imicungwe akamaro usanga mu micungwe sikuza gucanga mu mabungo canke mu mihwi utwo tuntu rero zijya vyunyunyu y'amavitamine byose abana badashobora kuronka ku buryo bugero bukwiye nibyo uzosanga aba bacanga amafu baca babibongera muri yabo kuko ifu y'ibigori yoyo irakwiye kuko ifu y'ibigori mugabo ukoze ubuyi bw'ibigori gusa atacongewemwo ukaboha umwana ntiwoba umugabo nta kintu woba umuhaye umuco umwe hari ikiba kibutsa ndema mubiri ntibirimwe ikwiye nasanganyangabo ntibirimwe ikwiye wamuha bimwe bya ntanganguvu gusa kandi atari byakeneye kuko umwana arakeneye gukura nukuva akeneye ndema mubiri ikwiye akeneye gukura kandi umwana akura ku mwanya urabona ko abana aragwara akagwingira ariko urabona ko iyo umugaburiye neza burya umwana ntiyihisha urabona ko mu minsi 15 aba yakweretse ko uyikuramo ibintu by'akamaro umwana rero kujya ingwara imufata n'ingoga gasinzika n'ingoga ni nako niyo umugaburiye neza akwiyereka n'ingoga ko ariko araduga aba rero umva barafata bakani ko kongera inguvu muri yafu yaba y'ibigori bagashiramo rero twatundi tundi umwana akeneye ibyo umva bakora ifu y'icyo tumva bakora bati ni guhera ku mezi aya gushaka ku rugero uyu nk'ifu babakora umugabo yinyoye aba ariko arafata ibintu bitamukwiriye ubwo twebwe turakeneye ndema mubiri mugo turakeneye hanini cyane ntanganguvu kuko umwana bajya batakuze imyaka 5 hariho baba bakeneye gukura mu gihagara no gukura mu bwenge hari ibyo tubonesha inyuma urashaka kubona ko yaduze ibiro mugabo no ubwonko bwabo kugira zo umunyabwenge agira icyarinda ingwara nyinshi n'utwo tuntu robongeramo ibyo rero birarekuwe iyo babikoze neza kenshi bashiramo utwo tuntu tuba tubuze muri kugira ngo baryohora umwana aronke rero ya mice yose kora ko tuba tumaze kubona yuko mu kibano abavyeyi ntibigishijwe neza kugira ngo bashobore kubicangacanga nko mama muco yabivuze ngo babicaye ku rugero gukwiye nk'izo mboga urabona ko nuwo mu mama yaciye mu kigongaro arabona icyo zamufashe ngo arakubwira ati genda naziranduye niterera ibirayi yibonera amahera ini wacu mu mico y'Ikirundi tuvugana ukuri atari umuntu yatahuye uriye imboga kujya imboga sigura ku amagogo
bisigura ko ari amagogo kubwira ko umuntu yogura inyama azige zitekanye mu irengarenga kubwira ati ni konona kandi imboga nazo ni karara mu ruganda ntibacura aba rero babikora kubera ko byaragaragaye ko mu kibano ntitubikora neza no gufasha nazo ko ari igikorwa kitoroshe yego kumvisha abantu ko bajya ivyamwa bajya imboga amagi mama mucungira iyo tubwiye ko bimeze hariho ntaho bishikamo muza gufasha ugasanga bari banatunze nk'inkoko nk'akarorero urashobora kugenda ugasanga umuntu atunze inkoko canke inkwavu akarorero ugasanga za nkwavu hakufata urukwavu ngo arubaga ruha abana barurye aca rujana mu isoko ugasanga amagi haguteka amagi ngo ariho umwana arirye gaca rijana mu isoko ubu rero twebwe turiko turagaburira abana n'amagi turababwira tuzana amagi duha abana amagi umwana wese akagenda ariyiriki n'imiburiburi muri abo bana mu ndwi agatuma arya amagi abiri mugabo tukumva yuko yariyiriki tukumva yuko ata muvyeyi ashobora guteka inkono itagiramwo indagara nimba za nyama ntizishoboye kuboneka atuma agenda guha utudagara tw'500 mugabo twumve ko umwana yariye utudagara amikora bibemerera ko ararondeza natwe kandi nico tuhabereye tuhabaye nk'abafasha mu kibano kuko wanashaka igikorwa tukigitangura caratugoye ugasanga umuvyeyi yarigiriye muvyiwe akazotahwa ijoro usanga bwa bwana buri ngaho nkuko yakivuze umwana ntamenye uwundi natumwe yamusigiye abana ntibatumuhaye batwiririye umugore akazotaha akahitahanira ijanja ry'ibijumba agahita ateka abana agahita nta n'akavoka nta n'akamanyu k'inanasi azaniye umwana nta kabungo ntaki ibyo byose tugaca dusanga ni ingorane wanashaka twebwe byaratugoye ugasanga abana baragwaye imvunja bafise abavyeyi twe dufata igikorwa cyo kwirirwa dukura imvunja abana tukabamwa imishatsi urumva ko abana bari barasinzikaye none umutumba uri kwa abana hafi 100 bagwaye umva aba bana bataba mengo ni impfuvyi zitagira abavyeyi mugabo no munsi aba bana barashima barakenguruka n'intwaro irashimira kenguruka ku gikorwa twakoze nyagenda hashike ingene mukorana n'intwaro intwaro n'ukuri iradushigikira ikadufasha mu gutoza ku mitumba ivyo tubafungurira ikadufasha guhimiriza ntace tadufasha ego intwaro turakorana neza cyane niyo turamutse dutewe iteka bakaza kuraba ibikorwa twaranguye intwaro zirahaguruka zose guhera mu ikomine gushika mu province bakaza nk'uwumvise cyo ko bari batugendeye abo buri UNICEF bari baje nukuri turabona na DPA ikaza kudufasha ikaraba ibikorwa turiko turakora mw'utwo turima tw'igikoni twigishije abantu gukora umuntu wa mbere yafashe ya mbere gufasha kutwubaka kugira abanyagihugu bose bakwigwe uturima tw'igikoni ku matongo iwabo canke ku mihani wabo baje bafunda ibindi mu baba bari baraza gufasha kugira turabe ngene aho hantu hohinduka ubu rero twavuze tuti rero umutumba wacu by'ukuri no wakarariro by'ukuri ikiganiro tukigejeje kure kumbure uko nk'abatumire muri kino kiganiro umwe wese ashaka mubona aho kogwiki kugira ngo abantu bahindure inyifato kujanye no gufungura neza kuko usanga nko bagiye murabivuga amikoro umengo siyo kibazo cyane sico kibazo gihambaye ahubwo no guhindura inyifato navyo ngira ngo birakene aho kogwiki duhere kwa muganga murakoze jewe ico nombona nuko twabyaragaragaye nyene yuko izo ndwara ziriho kandi dufatiye ku bikorwa bamama muco bakoze byaragaragaye yuko ushobora kuyivura ukoresheje ibiboneka ngaho iwacu kandi biba mu mihana ushobora kuyivura rero ukoresheje ibiba hano iwacu ibitegwa canke ivyo tworora ni nkuko no kubikinga rero byiza umuntu yokinga jewe icyo mbona nuko hoba inyigisho bagategwa intege cyane cyane abafasha leta abajeje intwaro abantu bakigishwa ivyerekeye gufungura imfungurwa zikwiye zibereye
ko kugira imfungurwa yitwe kwibereye nuko ubufunguye ya migwi itatu umuntu akirinda ko imigwi itatu abantu bakamenya icyo bita ndemamubiri bakabereka ibishobora kuvamo ndemamubiri biboneka ngaho iwacu kandi bidasabye uburyo burebure hakaboneka bakigishwa ntanganguvu imfungwa za ntanganguvu na sanganyangaburo. Ibyo ndavuga kubera yuko kubera twagiye turaronka amashyirahamwe aza gufasha muri icyo gisata abantu twaramaze guhinduka twiyumvira yuko kugira urwanye indwara yo gufungura nabi twiyumvira ibintu birebire byakure ari ibintu bizozana indege ibintu bizova mu bindi bihugu bije kutuvurira abana oya ibi nyene dufise ngaho iwacu ibiharage biraboneka imboga nta muntu n'umwe yovuga ko imboga yogura imboga niyo wowe uba ahantu h'imetero 10 ku 10 woronka aho zitera ibyo ni ibintu byoroshe ibiharage biraboneka ibigori byo by'ubu ntabwo ibigori biriho ni ntanganguvu isoya zoboneka inyama nazo nyiri zoboneka nta muntu atorora agakwavu inkoko igikuru nuko abantu bamenya bati bega ko biriho tubifungure gute hanyuma kandi no mu miryango abantu bakamenya yuko twese uko taho umuryango turi abantu 7 cyangwa turi 5 hariho abavyeyi nivyo hariho abandi bana bakamenya bati umwana ari munsi y'imyaka 5 uyu abakeneye kwitabwaho abavyeyi nibareke kumva ngo baterere basige nabivuze yuko ni gacyo uzosanga umwana w'imfura akiri imfura agwariye ngwara kubera umuvyeyi hagiye aramwigendezako aramwitwararika mugabo ko tugwira mu muryango turaterera niba umwana niba muhaye icyo kijumba akakijya cyonyine akanywa amazi yumva umenga indiruzu yarahatse ariko mugabo hari icyo atariye kandi arasinzira akaryama ati umwana wanje yahatse nimba ari uwo mutsima w'ibigori barawumuha akawujya wonyene akigwa arawutemberana mugabo hari icyo ataronse ndiye nibaza yuko igikuru nuko bamaze kuronka n'uburorero bamaze no kubikora bikagaragara kandi bazi n'imico y'abarundi kazi kuko bujya kwigisha bo mu bana kwigisha z'imico tubayemwo aba bantu baba babishoboye gusumba kuza n'umuntu avuye mu kirere avuye kure batazi waje kuvyigisha aba bo mu kibano babibayemo aba bagwaje ingwara bakavuza bagacamo bakwiye kwigisha abandi bujya wosanga birakije ikintu kinini cyane kandi atano uburyo bwinshi burinze gusabwa. Murakoze reka goretse nawe uce ku mayangi gatowe ho muze gona nkingaha icyo naco kugira ngo izi ngwara zo gufungura nabi zandurana n'imizi kugira ingwara zo gufungura nabi zirandurana n'imizi nuko hoguzwa inyigisho cyane cyane ku bakenyezi kuko na cyane umukenyezi burya niwe yarafise uruhara runini rwo kurera ibibondo niwe yamahafi y'abana agatahura yuko amagara y'umwana ahindutse uwa mbere atwengwa abo mukenyezi ego hama bakabandanya no kugwiza twa turima tw'igikoni no korora twa dutungwa duto kugira bya bindi tutirimira tuze turabironka twavyiyororeye bororo dukwavu bororo dukoko Murakoze kwa Pasikazi namwe mbona aho ko gukingiza ingwara zo gufungura nabi zirandurana n'imizi cyo kumanya nko musegondi ngaho ikintu cyo kogwa nyene nka twebwe mu kibani wacu abo bantu bari ba mama muco boza nyene nk'umuntu nyene yoba yarakoze ikigo n'ubutakikoza arashobora kugira umwana kanka kumuzana bakamwigisha nyene akumva yuko ushobora kugira ibintu kaburi ukuntu bigaburira umwana kubera utabiteguye utabyigishijwe ngo bimenye mengani icyo onye kibayemo hari ikintu cyo kuyunguruza mu kibana yego seze namwe tusozera mu gice muterereye zingwara kugira zirandurana n'imizi nagiye icyo noterera kugira dufungure neza no kwitwarika twebwe abavyeyi n'abene gihugu naho ibintu biba bizimbye izo mboga utazifise wigora uzirondere uzishire mu bifungurwa hanyuma bibi byo gukunda amahero ugashora amajyo ugashora ikina ko kuyaha abana nabo nyene ahubwo yagaburira abana
bawe batera imbere bagire bwa buzima bwiza hanyuma bajya abana batarakwiza imyaka 5 nabo nyene bagurira ubwo buyi bube bwongejwemo ingaburo hanyuma abo bene gihugu barimo ibyo bigori n'ibiki nibazane ku mahinguriro tubashiriremo izo ngaburo naho nta kivuze burya ari nk'ibiro 100 dushanga amagarama 50 nimbara ibiro 25 ni 12 n'inusu amagarama bako bivaye n'urugero batwigishije nibabizane rero tubibagira hama mugabo bitwariko cyane cyane bya bintu tuba tworoye nimba woroye inkoko umwana ufata base n'igihe na kimwe ubagera agakoko kamwe yamagi ushore make mugabo wibuke kuna umuryango bakeneye gufungura neza urakoze ngira ngo ni kora ko kamo duciye dusozera ko ikiganiro twariko turagirana nabana batumire twariko tuyaga kubijanye n'inyifato ibereye mu byerekeye gufungura neza kugira ngo izi ngwara zisindikaza abana zijanye no gufungura nabi zishobore gutuzwa rero tukaba twari kumwe na bana batumire Nzeyimana Marigorete mama muco hariya ku mutumba Bubezi komine ntara ya Kayanza mwakoze kwitaba ubutumire koze namwe kudushimira no kuba mwatwakiriye mu kino kiganiro twakumwe kandi na Habyarimana Pascazi wo ku mutumba Karungura yahoze mu kigo ngarukirabuzima namwe bwo mwakoze kwitabira ubutumire namwe murakoze kudushimira kuba twaje ngaha anye makatwumviriza ibyo twabonye mu kigo ubundi twari kumwe yari uwa Maria Cesaria akorera mu bijanye no guhingura amafu y'ubuyi yongewemo ingaburo namwe mwakoze kwitabira ubutumire urakoze cyane mwe kwa mwa dutumiye tukayaga tubana yadutumira n'abene gihugu kubandanya bitwarika gufungura neza mu ngo zabo ubundi twari kumwe ni muganga Guillaume Ntawukuriryayo yanonose ibijanye no gufungura neza akaba asanzwe ari na warongoye ibitaro bikuru vy'Ingozi mwakoze kwitabira ubutumire muganga yego murakoze cyane kandi n'ikindi gihe tuzogamburuka mwakoze namwe rero mwari mukurikiye kino kiganiro kikaba cyari kiremeshejwe na Jeanne Pomsene Irambona na Butaha Thank you.